Ikibazo kijanye n'agati y'akazi na muntu mwavuze muti abene gihugu bafungirwa ubusa canke bafungwa amadosiye bakafungwa imyaka myinshi abandi bakagirirwa n'umukuru w'igihugu ntibave mu gashomo k'amateka bitegekanya ku vy'ukuri twabwira yuko twaragerageje turagendera ubusho mu Rumonge mu Mpimba adaca ibitoke Bubanza kandi twasanze vy'ukuri ari abanye gihugu usanga bafunzwe barengana ugasanga barabafunze kubera amadeni mubisanzwe deni civile ntirifunga umuntu canke ibibazo hagati y'umuntu n'uwundi atacaha kirimo ngo ugasanga bagiye kumuopeje kanaka kumushikiriza amanza ati mu nkomeshereze kenshi usanga n'ivyo bavuganye ugasanga abantu barafunzwe ku minsi ya weekend. Ivyo rero byaragaragaye ku buryo tubazogira ama inspection hari bamwe bafashijwe baratezurirwa cyane cyane mu bushobora za Cibitoke Bubanza no muri Mpimba mu Rumonge n'abandi atandukanye cyo kimwe gikora kijanye n'aba babagirwa n'umukuru w'igihugu aho twagiye dufasha n'ubutumwa kugira ngo bashobore koroherezwa.